hajya umuntu atanze inkuru, iyo nkuru itanzwe ibifise ikigamije. Abamenyesha makuru burya ntibapfa kwiyadukiza nabo babagize inama, hanyuma bajya abamenyesha makuru mwe mubona baza kubabaza amakuru, hari ivyo baba batumye mu bimenyesha makuru vyabo. No kuvuga iyo baje kurondera inkuru babazi, wowe urashaka kuvuga isaha yose usigura ibintu ugasigura mugabo bakabakena ivyo bipfuza akaba ari umunota umwe, baca bakata uwo munota umwe bagaca bawushira mu vyo babatumye, amakuru agaca agenda. Ugaca wiyumvira ngo iminota mirongo yose bayikuyeko, barafise angle bakoreramo, baba bategeza gukoreramo, ku buryo rero nibaza yuko ivyo nivyo ubuhinga hari wari yabivuze ko baravyiga, ivyo kumenyesha amakuru baravyiga. Igisata cyo kumenyesha amakuru novuga ko ari nk'iyindi si, birasaba ko uyijamwo uzi neza ivyo ari vyo. Umwuga wo kumenyesha amakuru birimwo kandi birarekuwe. Kumbure ikosa aho riri suko ivyo mwatanze nk'ikiganiro batabivugije, ikosa aho riri nuko batababwiye ngo babamenyeshe n'impamvu zituma bitaza kuvuga. Iryo ni ryo kosa mu mwuga wo kumenyesha amakuru canke mu mwuga wo gutanga amakuru, kuko bose birabaraba, niho ubwenge buserukira. None vyose vyo wocuyorora ukashira kwidarapo. Jewe nkunze gutwenza abantu kubera yuko n'umunyamabanga mukuru kongera nkaba n'umuvugizi. Iyo rero uje kumbaza nk'umuvugizi gusa, haraho uba wibagiye ko ndi n'umunyamabanga. No kuvuga ko hari ivyo ndonga ari vyinshi, muri vyo hari ivyo ngumya nk'amabanga, muri vyo hariho n'ivyo nshashikiriza nk'umuvugizi. Nibaza kwica abantu naco bogerageza kugitahura. Cyo gito navuze ni mu migenderanire myiza no kugerageza gutahura umwe wese ati mbega urya jejwe iki, uyu nawe ajejwe iki, mbega umenyesha amakuru we wajejwe iki, umuvugizi ajejwe iki. Tumenyanye twese, umuntu akamenya icyo ajejwe n'ubundi icyo akora. Nibaza yuko twotahurana. Kuvuga ko ikiganiro gitanzwe harabasansura mu nyuma, namba b'umuyobozi cyangwa umushefu de service hama gushika ku rwego rw'utwara iyo radio canke gutwara iyo televiziyo. None hamwe muri ico kiganiro basanze harimwo dezerema zotuma haba gutosekaza iyo medium canke bigatuma haba ibitameze neza mu bene gihugu, habayemo kugumura canke habayemo kuvuga ibitari ivyo bitatohojwe. None vujije bien, vujije itira yuko ico kiganiro mwebwe gitegerezwa gucaho canke ciza no ico kiganiro kitocaho, kugira ngo ivyo bintu bitatohojwe babonye ko bitavuzwe nk'uko biri ntibije gusambura. Je nibaza yuko barinze bavuga bati iki kiganiro ntitugishizeho nuko haba hari impamvu, kandi namwe mukabitegera ko iyo mpamvu yafashwe ku neza y'igihugu, ku neza y'abene gihugu, ku neza ya twese.